tureke uburyarya kwiyorobeka ku bantu kaza wumva umuntu akubwira ngo genda gufana mugabo ntigera anagusiva kuri Instagram, Facebook, YouTube yawe ntazi ikintu na kimwe ibyo tubireke ubwo n'uburyarya bwa mbere bubaho hama abaririmvyi generation shasha barakora ya ndemera ko bakora cyane usanga afite indirimbo ziryoshe zitesa babandanya bakora ariko bige gukundana bo nabona umenga ntibakangwe n'ama 6 kirahera uraje bagira ama 6 amwe ntazi ariko birahera gasubira kuja hahandi ku bantu ukaba umuntu asanzwe so bige gukundana no kuvyaza umusaruro akazi kabo umuziki uko imyaka iragenda ejo uzokwira tuva washaje atakinwa kwiye mu muziki mugabo umwanya ugifite ama 6 ni baba bagerageza kuya profita bakuremo ikintu ciza bazokwiratira uzofu musigizina mu gihugu cacu nabaza ko mu bintu bituma no munsi batanadwa agaciro nuko bamaze gufata ko aba artiste bacu batize ariko bakibagira yuko aba artiste benshi ntibize kubera ko kumbura arababuza uburyo bitashobotse ko babarihira kandi barashaka kwiga hari nabandi bitoroheye mu ishure barabiheba ariko babona yuko no munsi ntibashobora kwiga ariko bafite indi ngabirano bacaja muri muziki tandukanizo rya mari hari kuko jewe mama ambwira ngo nandika neza ngo nandika nk'umuntu yize abisibuzu y'uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaryo bagashaka kupfa ariko imana si yohani bakunze ku TV ndabaramukije ubwira kandi ko mubona kuri micro nkabangarutse ndi wawe ndi nyene mwenyene mukunda ni Keri Keke niba behind camera akaba hari Ibra Burundi Ibra photography no TV abikora neza cyane byo murabizi uno musi rero nkaba ngarutse kandi nkabazaniye umwevite akomeye umwevite yabikoze neza mu myaka iheze ndetse akaba agarutse ku rundi rwego aho mu misi heze yahitinga cyane kuri zanzo binyoni nguruke ka gafoto uwo rero nawe sundi ndazi mwamaze kumwumva ndetse akaba yaramaze iminsi yarapote ariko akaba agarutse ku rundi rugezo aheruka gudutamo indirimbo yabaye na hiti cyane igakundwa ku rundi rugezo indirimbo yiwe iriko iranabica bigacika ngaha muri Buja Flavor yayise ngo Indyarya uwo nawe se wundi mwamaze kumumenya ni Emery Sun rero nkaba namushikanye ngaha kuri Ecobass TV no mutsikaba tugiye tuganire tunaturiya atubwiye n'impamvu yari yarapoteye ndetse atubwiye na bishasha zanye muri industry bandanye mudukurikirane mukore subscribe mukore like share mutibagira comment zayo murazi ziri prioritaire cyane bibabwiye nkaba namushikanye ngaha iwacu kuri Ecobass TV wa mustara wanyu mukunda cyane Emery Sun ndakuramukije ndaguhani kazi kuri Ecobass TV murakoze cyane meze neza turashima Imana namwe ni sawa turashima natwe wambaye neza uraberewe murakoze wari wabyiteguriye gose nkavuga gutyo ubona ko cyangwa muri bamwe niko wama nyene uri auto iyo uvuze ngo niko nama bari mu byishime ariko n'ubuntu bw'Imana wanka abantu bishima muri make n'ubuntu bw'Imana umuntu agirirwa akavuga ati yarosaga uzo kizaga gashirako kandi urubanza ntirwari na ruto kandi ngo nta rubanza ruba ruto mu mico y'ikindi ko bavuga ngo urubanza ntiruba ruto emisari nshaka gusaba tugire ko turirimba indirimbo yawe Indyarya iriko irabica bigacika ngaya iwacu indirimbo inaryoshe hama after atubwira impamvu wayiririmbye twagi abisibuzu y'uburyarya amashari n'inzigo ni byinshi uteye imbere birabaryo bagashaka kupfa ariko imana si yohani bandanya iyo ndirimbo yawe ndashaka tuyiririmbe nka yose cyo twarwa ya munini si munini 2 minutes keke seconde munini canke ni wateguye ijwi neza oya si kibazo cijwi ni juste nyene uravyumva yanse kubandanya ariko oya si kibazo cyo kuririmba niko biba bimeze abantu babumvisha akavuga ati okay kuririmba byose urumva umenga nyene sinzi ntiba bisa neza kuri wowe oya ushobora kuvuga ko bidasa neza mu gihe music ari cyo kintu usanzwe gukora kandi ari cyo kintu abantu baba bakumenyera ko kandi music ni ikintu navuga ko kuri gender nacyubaha cyane
ndagikora nkuko ari ikintu kindimwo so usanga rero sinumva ikindi kibazo gisubirira umuziki ku muziki urabona guha n'amahoro ushaka kwirorasha muri bamwe birorasha nyine biha amahoro bashaka nyine kwikura je umuziki nicyo kintu cyane kinduhura naho bafite amasose gute nambaye amayekuteri umuziki uramvura ni Emery Sun wari warapoteye nova ko wari warapoteye muri make eske nigi cari carabiguteye gupotera nka kuriya ko twakumenye kera kuri zanzo binyoni nguruke agafoto n'izindi mugabo ugaca uzimukuntu kamenguro uri prince vyagenze gute su kwiplanta mu buzima no kugira shwa muziki nta kintu kirimwo kandi je natahura ko nateza guheza amashure nateza kumva ko nateza kuba umu artiste yize kuko mu mutwe hariyo ko principe yanjye ari amashure so haragera igihe rero ukumva ko ushaka kuyiga hama ukavuga ati mu buzima no kuraba ikiruta ikindi ndavuga nti reka manze mpunguze umuziki hama nige ahanini n'icyo cyantwaye byasaba komeza universite hama ibindi ko navuga ati umuziki 6 nikidahera uzogaruka ukora umuziki ariko imyaka uko igenda amashuri n'ababo ntahera uza kuyiga ushaje naho si ciza byasaba yuko rero manza guhera kwanza gupunguza sinubwo ko nahevye ko nta mwaka wa nakoze indirimbo byasaba yuko mpunguza sinje kuri wa muriro wa kera kuko umuziki utwara umwanya amashuri agatwara umwanya bisaba yuko rero urabigisumba kino ugateka manze mpeziki ikinzo gifata umwanya nahejeje itandukano y'umu artiste yize no utize niri abanyene sinzi ko no bivuga ariko mu gihugu cacu nabaza ko mu bintu bituma no munsi batanaduha agaciro nuko bamaze gufata ko aba artiste bacu batize ariko bakibagira yuko aba artiste benshi ntibize kubera ko kumbura arababuza uburyo bitashobotse ko babarihira kandi barashaka kwiga hari n'abandi bitoroheye mu ishure barabiheba ariko babona yuko no munsi ntibashobora kwiga ariko bafite indi ngabirano bacaja muri muziki itandukanizo rya mari hari kuko jewe mama ambwira ngo nandika neza ngo nandika nk'umuntu yize ariko ruva itandukanye riri mu kwandika ukuntu umuntu yifata inyifato hamari utandukanirizo usanga umuntu bavuga ati uyu muntu aboneka nk'umuntu yize mbe nyene ko abastar benshi babaye hit gato hari ukuntu nimba uri mu 11 mu 10 hari ukuntu baca baheba amashuri wewe nk'umu artiste wa kera tubivuga ko wobabwira iki nka new generation y'uyu munsi new generation ntikwiye guheba ishuri ishuri ni ikindi kintu ciza cyane ni waheba ishuri ejo umuziki ushobora kutakwerera ugasanga gufata ukundi kuntu so nta muntu n'umwe ntanura guheba ishuri ahubwo nababwira ati byanse bandanyuce uronke n'urupapuro na rutoya ariko wige kuko mu gihugu cyacu harimo akagaye kenshi iyo bakubona umenga ntiwize abarundi baragayana si ukuvuga nabi ariko iyo artiste bumva bavuga ngo abo bamwe atize so neza ko dukwiye ku na industry yacu kugira ngo abantu tuyagure babone yuko umuziki wacu urimo abantu bize ifuko abantu benshi biga simvuga abatize ngo ndabaponde kuko abatize hari igituma batize kandi nabo ndazi ko benshi bashaka kwiga kugiye no kuraba usanga imiryango yabo bayihemiriza kwiga ukuvuga ko bo ntivyakunze ariko bavuga ati ntivyakunze kubera imvo izi nizi twe tutamenye ariko reka biwacu bige so aba artiste bubu neza ko batuza bavuga ngo baje kwitaho umuziki cyane nibige kuko nasanze nitwiga bose bazotwubaha abantu bizera afise akantu ko urayakabona ahantu bisangije kandi nivyo naho ngo baragayana kwiga vraiment biri prioritaire cyane kwiga uri artiste ni wige ni wari we wese gwaruka gose turarutumirira kwiga umuntu wese ashoboye kwiga ni yige akaronka n'ikimigisha cyane cyane kuko urashobora gushaka kwiga bikanga kwera uburyo ariko umuntu wese ashobora kwiga ni yige
ejo ni heza wize bishobora no guteba uko uvyiyumvira ariko warize ntiyabura umunsi so abantu bose ntibashobora kwiga nibige bashobora no kuronka uburyo bwo kwiga ya ni Emery Sun wararirimbye mu minsi heze ndetse ukaba wanagarutse nkavuga ko wazanye indirimbo yindi wise Indyarya mbega kugira uririmba Indyarya vyagenze gute woba mu buzima busanzwe ariko urahura n'Indyarya cane vyoba igihe inspiration yo kuvuga ngo Indyarya yo yavuye Indyarya ni navuga ko ari ikintu ari indirimbo nanditse mba ndabiye ko abantu babayeho nagiye gutahura yuko abantu benshi bariyorobeka ku bandi ugasanga umuntu akubwira ko ari umugenzi umuntu akwereka ko ari wewe mpamvu wawe mugabo ugasanga witsigiye ngo nibo ngo bawasanze bakwararaza ugasanga uyo muntu niwe agirira amanyanga inyuma yawe we wari umwizigiye rero ubwo n'ubujyajya hama nagiye mbona mu buzima busanzwe habandi abantu babishwa n'amasumu abantu babaha amashano na cyane ko vyeze muri iki ariko nkavuga nti none bimaze iki guha umuntu ishano utari umujye nimba ari avuga gute ari muri wewe nimba wumva yuko uyo muntu ari cyako bujije kubera ko utokoresha inguvu nyinshi zawe wama umusumvye ariko ntumwice kindi muri abantu bimeza ko yuko competition ari ikintu cyambere gituma wongereza inguvu nimba ubona ko nakageze ngaha aho kwiyumvira ati reka ndamwice we kwiyumvira ati gute nanjye no mwereka ko nshoboye ejo nawe akifuza kuba koyoshikira so rero ni ibintu nagiye ndabona nkabona ngene bujya buhari abantu baduha amasumu abantu baduha amashano n'abantu batwegereye imagine none urabamenyaga ntubamenya none nicyo gituma rero bajya abantu nabaririmbye uwabikoze wese wabigiriye undi mugenzi wiwe amenye ko ari Indyarya urumva uje n'ubujya yagize kuko nta kamaro ko kumugira nabi umuntu kwisi twamara akanya gato ntawe uzomara imyaka 1000 ariko uko biri kose reka tubane neza hamari hagera ko umuntu agenda kuko umuntu agenda hageze bashobora kukuroga inshuro n'igihumbi ariko ntagire na kimwe uba umunsi umugiye kujya mukavyuka ntuvyuke rero niyo yavuye inspiration naravye imwe n'abantu bariko barabaho ubuzima bwa misi yose ndavuga nti byukuri arakwiye ko je mpindura nkabaririmbira okay mbega Emery Sun uje gute muri 2022 2022 ni bya bindi by'abartiste ba misi yose no gukora tu no gukora na cyane kutagifatiriwe cyane nkuko wabivuze ndafatiriwe ishure ne ari gufatiriwe ndafatiriwe ubu naho n'ubuzima urumva ishure rihavuye ukuja mu bundi buzima bwa misi yose umva afite ukuntu tubayeho nta mwanya wo kuruhuka uhari rero uva muri ibi uja mu bindi rero muganda avuga nti uko biri kose nzobandanya nzokora ndashaka gukora imana niyantiza amagara ko ushobora kuvuga ngo nzokora sinzi ejo hanje nyene hazoba hameze ariko mu byo nifuza nashaka gukora cyane so indirimbo nyinshi ziri muri studio ama video nimije gutegura haraho nindi dore gukora yitwa umva yitwa n'umuririmbyi yitwa Pablo nabaza ko izosohoka muri nondwiyo ni featuring niwe si jewe niwe yambwiye ati mwene mama dufashanye urumva so neza ko nayizosohoka muri minsi hama kuri izindi ziwanje umva ibikorwa birahari uyu mwaka neza ko nzokora gusumba imyaka bamenyereye yanyumva imana ibikunza ariko reka tuvyizere cyane kudakunda featuring nkuko umbwiye ngo niwe yagusije uroba ukunda ama featuring nawe mvuze ati niwe yasavye navuga ko twashatse gukorana kuko iyo uvuze ngo umuntu niwe yasavye kumenga arimo kwishima urumva cumenga ya wamufashije bose aho ke mu muziki umwe afasha uwundi urumva twarafashanije so featuring nazo mu Burundi sindazikunda kuko harimo ibya bintu byo uzumva umuntu akubwira ngo urumva akabanza kukuzembagiza kandi kugira ngo ngire featuring imanza kujewe ndi umuntu wa mbere yemera umuntu yandika iyo wandika neza numva ko twokorana ariko rero usanga kenshi featuring imanzi ko iyo ndirimbo ari je nzo yandika nkayiheza usanga ntazirukira cyane donc biragutwara umwanya munini biragutwara umwanya
gutwara umwanya mugabo aba artiste bacu bafise ukuntu banagorana iyo mwakoze featuring umengo ugomba kumurondera hirya no hino mwiruka inyuma nanje ndavuga nti iyo si jewe ndi wa muntu meze gutya dukorana ikintu tugiheze kive mu nzira atabyo gucishana hirya no hino be aba artiste muri rusangi muwanye neza cyane gose mwese nta numwe dufitanye ikibazo apana kuri kote ya uravye muri rusangi aba artiste baba bakundana bakiyumvanamo nkuko vyategerezwa kugenda mu mico y'iki ndi mu bantu bavuga yuko gukundana bitari bikenewe ariko kubahana no gufashanya ari cyo cyari gikwiye kuja imbere kuko nta gihugu na kimwe usanga aba artiste bakundana kubera ko hamari ya concurrence ya success canke uko umuntu makora ariko bashobora kuba umuntu utamukunda canke utamwemera cyane ariko yakora igikorwa ciwe ukamusapotinga ukavuga ati ndagishire ku marezo sociaux yanje ndagipartage mu bandi bumve ko ari umuririmbyi w'umurundi yakoze nkanje urumva ico nico gikenewe nawe tumumukunda umufasha gusubwa postinga n'ibintu bisanzwe kuvuga ati abankunda ni mukuri kandi indirimbo ico nico tutabuze nico tubuze urumva ariko gukundana ngo murakundana namwe ndi mu Adresse ntimukundana ariko niko vyaritegerezwe kumera naho vyo bitariho twari dukwiye kuduzanya tugasapota bamwe baragwanya badakagwanya bariya numva mwese sinzi ariko rero muri make n'amajaruza abantu ariko ko biri kose mwari hamwe igihe twogira urunani gufashanya gusapotingana gufashanya ku bikorwa twatwo turakora ni ikintu cyari gikwiye kuhaba ngaho dusanga no munsi umuntu ushobora gukora igikorwa cawe ntagushireko ntavuga ati mpartage link ntimubwire ukuntu akagomba kwerekana ko we ari we yoguma ari imbere ntibishoboka ugiye wenyene kwerura nyaruka gushika ariko mugiye muri benshi mugira inguvu gusumba so cyo gituma avuga nti tudakundana bishoboka ntidukundane ariko tugafashanya tudakundana cyane ko ubwatsi burasha bukabisuyundi kandi urumva ntawe umenya byose ibyo udashoboye ni wabyerekana akabimenya nawe azo bafise ibindi akwereka nta mu bumenyi mu bugwize so dukwiye gufashanya gusa mbega ni izihe ntambamyi ziba ku ba artiste ko hari nk'umu artiste akubita indirimbo imwe ikaba hit agaca azima wowe kuri wowe wibaza ko vyo bigenda guhitinga ni chance canke bivana na promo yagiriwe iyo ndirimbo ni chance ari indirimbo zagiriwe promo ikiduza yonyene ugasanga indirimbo yaje gutyo bayikunda kubera ko imeze gutyo hari n'izindi zigirirwa promo ukabona ko indirimbo bayisugumya icyo gituma abantu bayikunze rero hariho indirimbo zigihe indirimbo ivuma mu mwanya muto ikabizimya n'indi ndirimbo iza buhoro buhoro ikazovuma indirimbo kavuga ko imaze imyaka kaguma inyengetera mu so rero bivana n'ibintu byinshi hari igihe biva ku mu artiste wenyene ukuntu yavyitwaye mu gihe indirimbo imwe yavuma ingene yimviye gukora izakurikiye basanga izakurikiye inyuma nta nguvu zadifise gusumba ijya ya mbere aho bugiye hari n'igihe biva kuri promo indirimbo ya kabiri ugasanga nta promotion ironse nungaho ukabugiye kumva aba artiste mu byabashiki bazo ko ari benshi na ba artiste bararirimba nk'indirimbo ya mbere canke gushika nko ya kabiri akaba hiti agaca biheba agaca heba no kuririmba byo wibaza ko byo bitumwa nikiwe umuntu wese aza muri game ya music afise icyo ashaka gushikako so ashosanga hariho bamusanga ari imvo zabo hariho nabo bakeneye amasix hariho uvuga ati mwese afise ingene aje muri game akavuga ati jewe nshaka kuririmba indirimbo zibiri zakundwa ndabihebe canke jewe nshaka gukora indirimbo tu nje mu bandi urumva amakaca abiheba hariho n'abandi bakoze indirimbo zibiri ugasanga ntibasuye kuronka abantu babafasha kumbera afite umuntu amufasha kuzi indirimbo zibiri mu nyuma arabura umuntu amufasha aca babujije kubiheba urumva ko nimbo nyinshi zitandukanye ntiwojije umu artiste utamwibarije mbega Emery Sun ni kiyo kintu wowe warungutse mu muziki kuva utangura nanone gushika n'ubu ibintu byinshi abagenzi amahera anoti karafadika kari yo kubaho nk'abandi barundi bose urumva yo kubaho urayaronka
ariko uragira ama connaissance menshi burya nta kintu kiza nko kugira ama connaissance abantu uzosanga bavuga ati ndashaka kumwitura akagufasha ikintu hama no kugenda ahantu nyene ukumva yuko utari wenyene abantu bashobora kuvuga ati uyu ni umuntu wacu urumva biraryoshe biratesa ugiye ahantu ngo nakayo biraryoshe umuntu wacu n'umurimbyi wacu biratesa mbe Emery Sun à part ya music usanzwe ukora iki nize génie civil aménagement et urbanisme muri université muri ETS nize électricité industrielle urumva ko ndafise utuntu turaka two gukora bya bintu rimwe ariko usanga nambaye rusarubeti kwezi wasanga ukaze unambona nambaye rusarubeti nzi ubwani dushuma magara Emery c'est la vie dushuma magara para Emery Sun Emery ucinde nizira ibaye ni mwana hajya mari kunze mutafata yaze najyo kwishura Emery ni sawa ariko ubu yafise micro Emery Sun Sun mbe kavuye Sun kavuye nizina nifise kuva kira nkina football banyita Emery Sun hama rero maze kuvuga ati kinga ntangura umuziki cyane mbona kumenga Sun nicyo gisona neza gusumba Sun najya ko bari banarimenyereye muri football Emery Sun turagushimiye cyane natwe turabashimiye mwakoze kuri mani bahezagire niyaza ko twabagoye cyane ariko ngira urazimvye muri bamwe bazimvye kumbuye nta muntu kwisigera zimba kuko umwanya n'umwanya ushobora gupfa bakaguhamba kunika akantu kangana gutya hama inyuma y'ukwezi abakuririra n'umuryango wawe nyuma y'amezi 2 baba bakwibagiye urumva nta muntu yarakwiye kuvuga ko azimvye twese turi abantu basanzwe kwisi abantu mugara rero turababwiye ngo stop cyane babandanye urashobora kubandanya n'amahitamo yawe ni shwa yiwe ashobora kubandanya agara ariko twamushikana hariya bizoba biheze Emery Sun tugusabe ugira ikintu bwiye abantu bariko baradukurikirana n'abafana bawe ndetse na new generation na cyane ko wowe woba uyiruta mu myaka muri music abafana ni babana yashigikira abaririmbyi bose ntibacagure ngo uyu n'umuririmbyi ngo je nkunda naka na naka dukeneye support y'umufana w'umuririmbyi uwo ari wese ku muririmbyi w'umurundi kugira ngo twese dutere imbere ico ni cyambere icya kabiri tureke ubujyajya kwiyorobeka ku bana ukazamva umuntu akubwira ngo genda gufana mugabo ntigera anagusubiza kuri Instagram Facebook YouTube yawe ntazi ikintu na kimwe ibyo tubireke ubwo n'ubujyajya bwa mbere bubaho hama icya gatatu abaririmba generation shasha barakora ndemera ko bakora cyane usanga afite indirimbo ziryoshe zitesa babandanye bakora ariko bige gukundana bo nabona umenga ntibakangwe n'ama 6 kirahera urashobora kugira ama 6 amwe ntazi ariko birahera gasubira kuja hahandi ku bantu ukaba umuntu asanzwe so bige gukundana no kuvyaza umusaruro akazi kabo umuziki uko imyaka iragenda ejo uzokwira tuva washaje atakintu akwiye mu muziki mugabo umwanya ugifite ama 6 ni baba bagerageza kuya profita bakuremo ikintu ciza bazokwiratira uzofu musigizina hama aba TV online nayo mubana yamukora akazi kuko gamwe murafise uruhara runini muri game yacu abatabizi nabavyirengagiza urabizi gose ko niyo mpamvu tunabarondera so mubana mufata mu nda muziki w'abarundi kuko je sinkivuga mu muziki ndundi ngo ntikibaho mu kirundi mu muziki w'abarundi hama uburundi cyane umuziki w'abarundi abarundi bari mu muziki sinzi birancanga nandi abarundi nibo baririmba umuziki umuziki w'abarundi Emery Sun ndagushimiye ugira kandi yego nabo makoze nibaze ko nasubira kubikora kugira kandi muzosubira mukanyemerera nzogerageza kunyaruka urana ko ubu imaze iminsi bitoroshe ariko nzogerageza kunyaruka kandi mwakoze cyane mwakoze no kwihangana baza ko imbere ni heza Imana ibahezagire abantu ntibiyagire kwiyabonesha kuri channel yanyu icyo baba bacibuka kugira ngo baronke amakuru agezweho handi no ku channel yacu Emery Sun bagende ega ntibinagoye warenze uja kuri YouTube akantu ugira gutya gusa ni mi telefone ugira gutya ukavyonda mugabo ariko ntibageza kugira ngo imagine tuba ko ari umuntu ashobora kubona ifoto yawe karengana ntarayikinge ariko igihe uzopfa ngo live zo guposta neza tubireke ibyo bintu n'ubujya
kitagira izina so reka tugire ikintu kiri muri twebwe tulayikinge dufashanye nta terambere rizohaba mu gihe tudafashanije TV online zirakora yaboneshe ku machanelo yabo abaririmbyi bakora ja ku machanelo yabo yaboneshe kugira ibintu bizera bakurikirana ntimze mwabaza ngo nta bishasha kandi mufise aho mubikura reka ndabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye impanuro Emery Sun abahaye mwazumvise kandi mwari musanze munabiza ahubwo no kubibutsa gusa tubatumirira kugenda kwa Emery Sun kuri ndirimbo yiwe Indyarya mukore subscribe abatarakora subscribe abatarakora like nayo mu likinge song ziyo ndirimbo ziryoshe z'akanovera haba natwe twibagira kuri Eko Bus TV tarakora subscribe ni rimwe gusa kwa subscribe mureke inziga ndazika mumeze neza murabana neza mukore subscribe mukore like mukore share musharing ibintu byacu kugira bishike kure duteze imbere umuziki wacu w'abarundi natwe nyine twiteze imbere rimwe gusa rimwe ryonyene ubwejeje ubuzima bwawe bwose